Hi, leader. Hope you're good. I will explain shame with my language. I won't kill myself with English. I amahoro don't rero wanna ngo rhyme. mbe nsigure But what is happening inoti yo with muri Berry? make ivyo yashatse There's kuvuga nothing wrong with Berry. atangura Everything nyene is okay with aramutsa Berry. umurideri What is a hama akavuga ko remember? agombe We left Berry, asigure and now we are ukuntu Beri ataho at yagiye Berry ko Max. Beri Max Berry Max, which is an exchange. They iriho wanted to be atandi in yagiye kandi akaba exchange. agaca avuga ati So, Beri as we all yaragiye know, mugabo Beri if Max niyo uzimizo iriho by muri exchange, kino gihe SADC, shavuga ati they rero need you nk'uko to ayandi have your mayishanjere own nka coin, Binance usanga just like nyene mu gukora Binance, kwabo batangura kuba bafise all those coin other yabo exchange. aho tuje So tumva nk'iyi Verimax coin bita created a coin, BNB ya so Binance they canke ya can Binance qualify at niyo bakoze Nasdaq, acavuga ati because if rero you want to na qualify na with Bermax everything, you need nayo to have nyene your kino own kigo coin as an exchange. biyunze hamwe arico So Nasdaq Verimax, they created yayibariye BRY ko coin. nayo nyene itegerezwa kugira When they coin created the yayo BRY iyo coin, coin nayo tukaba tuyizi ni if you remember, BRY canke BRY they did send agaca us avuga ati rero kugira zizolithenga ngo ukuthi when byunge it's ubumwe reach neza na Nasdaq 7.5 Nasdaq US yategetse dollars, we're Bermax going to ko get iyi what iyi amount. When it's reached ikoni yayo 15 dollars, we're going to get BRY this ko amount. itegerezwa And when gushika it's ku reached madolari 30 30 US dollars, we're going to get agaca this. avuga ati rero ni So naco gituma most of rero mubona us, baciye bafata we didn't ba ama notice all USDT those yose twari dufise about the ba $30 when it's reached bakayakonvertisa to muri $30. We were BRY kugira ngo iduke sagijimela ukuthi agaciro malireacha u-15 agaca avuga ati rero dollars, and then Nasdaq was like, kugira ngo guys, ivyo bibe this is gonna yavuze be ati your coin is your backbone baravuze ko for an exchange. aca amanza So agatanga your akarorero coin need to be akavuga stable ati and strong. nk'igihe batanga In ujya other munsi words, w'itariki your 23 coin must reach z'ukwa gatanu $30. bensire kugira ngo tugire amahotra So uvuze if ati you abantu remember on the barotiye 23 when they menshi open kandi nawe Hama nyine withdrawal, arimwo ibihumbi icumi everyone ibihumbi rushed to icumi withdraw. by'amadolari Lot aravuga of ati rero money, twiyumvire including myself. nk'iyo ry'amahera twese baca bayaduha I barotiye went to my back kampani office yaciye and isigara withdraw igaragara 10,000 US ahubwo dollars. yanasha yugara And I know lots vuga of ati people who rero have money baciye at Berry, they barondera ino rushed to strategy yo gufata withdraw ano the ma highest USDT amount, dufise bayakonvertise muri which irya was coin yabo 10,000 kugira USDT. ngo iduge agaciro Imagine hama agaca 80% avuga of ati people withdrawing 10,000 USDT. uko rero What was biriko going to bigenda happen then? bavuze ati Our iyi exchange, BRY our system was niyashikana going to crash. ama USDT There was no way we mirongo can withdraw ibiri all of us that bazoduha kind of ama amount. There was ama no way. BRY atanu So urumva Perimax izo atanu wabona ni ukuthi kuvuga no, ko imwe these imwe urumva people izobigurwa amadolari 50 they're gonna cause lot of preto 20 ni of kuvuga problem ko ku system bazoca while we're baduha trying ama to get the USDT system ukuthi ibe ijana strong. kugira ngo Let's take tuyarotire mu kurindira ko ama ishika ku US dollars gaciro abo sibathengele i-Perimax. k'amadolari 30 aca avuga So ati rero i-Perimax igeze izo, ku madolari because I 30 remember when they took neza those iyi Bermax USDT, izoba yejeje neza BRY gukunga ubumwe n'irya yaraze Nasdaq yakhuphuka, ijana kwijana yakhuphuka. hama kandi acavugamwo kandi ko Mayikhuphuka, it's not as if uBhero uhambile puromoma uhambile igeze is kuri here, irya Perimax is here. BRY uBhero kuri uhambile but 17 uBherimax is here virgile to stay. Is menga here. There is not 74 going anywhere. USDT urumva ko So turi mu when gushikira we reach, when the ko yogera ku BRY madolari reach 20 hama $20, baduhe iyo what bonus Perimax will do, y'amabire atanu because kugira ngo every day dushobore kuba Perimax is giving turarindira us commission from ayo BRY izo coin ntuze ishika kuri every day. 30 When you USDT go to your kandi withdrawal ayo history, rero you niyo will tuzoca see every turotira day they're giving you rumva azoba something. ari ijana When ijana it's reached ni 200, kuvuga ko ku bantu bese buri when it's kwese reached to 20 hama USDT, agaca avuga ati rero wewe EBRY, ukuntu yarafashe Perimax kubera will release bayakonvertishije ayo yari afise yose mu ma 5 BRY ngo BRY yaciye for adeboza ko everyone, kuri konte yiwe amadolari and then we withdraw 30 that akaza rero 5 ayakoresha BRY trading coin, yongera agira and then we sign in wait hajya kuri for the VIP coin to reach ashikanye ijana 30 acagira US hotre dollars. ya madolari Once the coin 50 reach 30 US aca avuga dollars, ati rero then ahubwo rotre everything y'ubu will be iri très fine. rapide gose Will be ati nta mwanya 100% muniniya qualified at Nasdaq. utwara
even if ugize we hodre, withdraw those 10,000 kandi US avuga ati dollars, n'abagenzi biwe niko there's babigize. nothing that will happen Ubu to avuga our ati rero ariko system. atredingisha 50 USDT, Perinex is doing kandi all avuga ati this for ntibayatwara us, wagize uko not amafly by ukadepoza. night omaponzi Kandi aca next yongera day kuvuga ati kutiwa rero iyi system ikrashile. ati rero hari abantu That's what benshi Berry batazi is ibyo trying to do turimwo for us. canke ibyo Bermax irimwo So canke right babaye now, confused, mu yandi majambo what we did with my friend, bari mu vyijeje batazi ibyo turimwo I Beri deposited irimwo ni 30 avuga US ati ni dollars. kubera abarideri I traded, batafashe since I'm umwanya wo getting kwigisha abantu $5 binjije every day babarira when I ukuntu sign in, bimeze. because I'm a Nawe aca avuga ati jewe ari abantu VIP. benshi banyinjiriyeko I started trading. bafise imitahe They myinshi, didn't take atabo my bobo rero USDT. kubera twafata akanya tukayaga I bakabona traded and n'ukuntu then it ended bimeze, up bobo reaching nta rwamu batera. Kandi aca avuga ati 110 rero US abantu dollars benshi and I withdraw bari muri ivyo vyinshi $50. badatahura ivyo Bermax And irimwo, ati n'abantu benshi $50 I'm badatahura still ibintu vya crypto. trading with it, because Hama Global is aca still avuga giving ati us the signal. ati Remember, we rero are kubera under urwamo Global. ati abantu benshi bagiye kwitwara kuri kunuza yitwa That is Wikipit. our company, FS Aca Global. avuga ati And FS Global Bermax asked yaciye Berry itakaza amanota, ni kuvuga ko yari ku icenda need a free signal, and then we trade and umunani make money. icenda. Ati So as yaciye long ishika as ku FS Global manota atatu, is urumva yose still yakoretse okay kubera iki? Benshi bagiye kuvuga with ko Berry, Beri yivye abantu ko ari scam. that means Ivyo rero there's nothing bituma wrong with Berry. itakaza nyene Other than reputation that, yayo canke FS ukuntu yaboneka, Global, ukuntu yari if kuduga. ebona Ati ukuthi rero Berry birashobora nyene gutuma ko ngenza into ihangiro yari that is ifise itarishikako against neza kubera even abantu nathi, benshi bavuze ko Berry Beri will ari just scam. pack their bags Aca and avuga ati look for rero another company nk'uko rero that will tubona trade Beri mu bisanzwe nayo ikora munsi y'uburongozi bwa FC Global. and then isitrade kuleyo Aca company. avuga ati none But since ko namanje FC Global ikiriho ikaba FS yama Global is itanga muri still Telegram giving us signals, amasignal amasinyari dukora, 3 signal a day, akaba iduha na opportunité yo ya 1, kwinjira muri ka 5, compte mega 8, we tugasinya still trading as normal. n'ama VIP. Ati none That twovuga is ko so yugaye gute? Berry is Ati rero alive. There's ahubwo nothing wrong aca with avuga Berry, ati but abantu Berry bafise ama is VIP trying babandanye to make bagira sure ko with our system bagira and the bagira company trading. is fully Avuga ati naho registered, ufise and when amadolari abiri ya it's VIP time to uba withdraw, wakuye muri we VIP won't arakora have trading. any problem with any Mugabo bank. akavuga ati n'uwo aba yafise amahera ashobora gudepoza Berrymax ko is doing this for us. amadolari 20, 30 Berrymax, canke 10 canke ayashaka, all they mugavuga ko need ufise is for amahera us to kuno support vyumva, them. hama akore trading, By doing hama what? ashitse By ayashaka signing arashobora in kurotira, every kandi day akavuga as usual yongera kwemeza ko and rotre trade those zigenda $2, neza kandi $3 that we have. zinyaruka. They'll take Aca it rero arangiza avuga ati around 10 at Beri night, naho and yagiye. then the next day do the same Ati thing. ahubwo ni tubandanye dukora You sign trading in, you trade. If kugira you have ngo money, ahubwo just gukora like I did, trading you deposit the ajya amahera money, bagaca that bayashira muri bere $20 or wayi iduga $10 or agaciro kugira ngo $30, you za trade and then 30 take your money. USDT yihangiro You wihaye trade once it izoshikeko reach kare, 50 or kandi 80, ni you withdraw event whatever that you want kugira ngo to izoshike no withdraw. kuri izi And event it's USDT very quick. kugira It ngo can take 24 tugire hours. dushobore kuronka If you made a bere withdrawal wayi at atanu 11, kugira ngo dushobore kurera after narotira. 8 you'll get your money. Kandi akaca avuga ati rero Bermax It's just that iteguriye other vendors, they didn't abanyamuryango explain ikintu to their group gikomeye what is rwose. happening. Ati niyashika kure So y'amadolari people, they are so itatu lost yavuze, and confused. ati And let's amahodre remember, not ya everyone will understand kubavuga crypto. maximum azoba ari ijana, ati bambe maximum ya Because hotre lana azoba ari kunabantu 10,000 abadala, dolari, even ati abanye nta nabantu ngorane bancane, izoba ifise kuko they have no izoba idea yabaye what is qualified happening muri in crypto Nasdaq. trade. Mu yandi This majambo and need yiyunze, knowledge, nta and that kibazo na person kimwe who own kizoba knowledge about it and what is kiriko happening need to kizoba go kiri back muri Bermax. and Kandi inform akavuga those ati people abangazi ati with gushira what is imitahe happening. yacu dufise muri Bermax ni muri Bri ja coin ni ku nyungu There's no zacu, noise, there's no kubera chaos, niduga there's agaciro nothing. kandi natwebwe Because tuzohungukira each and niyagaruka every update tukayidandaza. that Berrymax Yego, was ivyo nivyo a keeper, muri make we no go back to the book mvuze and explain today kuri what is audio happening. y'uwo muntu yadushikirije. Even during Sawa sawa, Berrymax taking murakoze. ama USDT, we did ndabaramukije mwese abo dusangiye groupe
uwo mudamu ikintu yavuze ko beri muri make ntaho yagiye irahari. Ubundi twebwe duteye amakenga kubera ko mu byo yavuze ko abarida b'amagurupe benshi ntibigeze baza barasigurira abari munsi yabo imigambi ya beri, kuko ubu harimo ubwoba bwinshi bw'abantu bibaza ko beri yagiye yirutse kubera ko ibintu byose bigenda birashika. Abo barida batigeze basigurira abo barongoye, bumva ntibigeze babwira ati iki gihe kigeze hazoba iki, iki kigeze hazoba iki. Ati baravuga ati muri groupe Harimwo nta nduru iriyo, nta n'amajambo ameze nabi ahaca y'abantu baboneka ko bihebuye, kubera ko byose abantu bose bari babizi uko bizogenda bikurikirana, nta na kimwe cabatunguye. Rero mu yandi magroupe hariyamwo akajagari kubera ko batigeze bamenya ikiriko kiragenda. Ikindi yavuze ko we icyo yakoze beri imaze gutwara ajya amahera nk'uko yari yarabivuze ko izogura ama BRY. Yavuze ko we yaciye afata umugambi wo kongera gushiramo ayandi mahera, yashizemo $50, hanyuma acabandanya asayininga ku ma VIP kubera ari kuri VIP 5, hanyuma akaza araronka $5 a day. Avuga ko amaze kurenza amadolari 100 yaciye akuramwo 50, n'ubu arabandanya ati kandi nta kibazo na kimwe ifise mu kurotira, bitwara umwanya muto cyane, amahera yiwe akaba ashitse, nta na kimwe yabonye icamugoye. Nivyo yagerageje kuvuga. Baravuga n'abandi bantu bageze naho baja kuri Wikibit kwitwarira Berry Max ko yabaye scam, yabivye. Ati iyo nyifato si nziza kuko byatumye Berry Max itakaza amanota, yari igeze ku 9 ikirasubira inyuma igaruka kuri sinibuka yavuze 3 canke 5 gutyo. Turumva yarasubiye inyuma. Ati byose ni kosa ry'abarida kubera ko bataza barasigurira abantu aho Berry Max iriko iraja. Ati rero ubu nukurindira. Ati nk'ubu yabaje ikibazo, ati nk'ubu icagihe bari bavuze ngo abantu barotire kuri le 23, ati abantu bari barotiye ibihumbi 10. Ati we wibagije iyo bose baza kurotira ayo mafaranga, none systeme byaca bigenda gute? Ntumva ko bera ahubwo ariho yari kubiguye. Ati rero nicyo gituma baciye bafata ingingo yajya amahera yose yo kuyagura BRY. Donc rero ati kiriho etape dutegereje nuko BRY igera kuri 20 kugira ngo badushumbushe makeya. Hanyuma iyindi nayo ikurikira ni uko BRY izogera kuri $30